ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi uri special dufite ikiganiro umutekano w'ibarabara. Mwari mumenyere muna umutekano w'ibarabara tugikorera kuri terrain tukagenda twavugisha abanyonga ama taxi voiture ama moto ama tukutuku aba makinga mbese n'abigenda n'amaguru. Ariko uno munsi nakuzaniye umuinvite nawe nyene asanzwe akora ko kazi ko gukorera mu barabara. Umunyonzi ni kuvuga nishaka tuyage cyane vyimbise ku mategeko y'ibarabara, ni kuvuga amategeko agenga ubutwaza kugira ngo abantu benshi bakunda kuyirengagiza canke abafa gusa kuja kuri volant batayazi neza, kugira ngo dushobore dutahuzanye mu mvo zo gukingira umutekano w'ibarabara. Ndamakira kuri micro za Roy TV abidondora amazina yiwe hama twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Ndakwibutsa kugira abonnement wowe utaragira subscribe kuri channel yacu ya Roy TV Burundi hamwe no kuri amachannel yacu yose ya Facebook, YouTube, Instagram hose ugire subscribe. Wongere ushire muri commentaire ico nawe uzi ku mategeko agenga ibarabara mu mvo zo gukingira umutekano w'ibarabara. Umutumire wacu turakwakiriye cyane. Amakuru yanyu muduza kaji muragwaye ko menga murare ntagari sikirenga n'amahoro tumeze. Turakwakiriye kuri micro za Roy TV tugusaba kugira ngo uvuge amazina yawe widondora abantu bakora gukurikirana bakumenye ati uno munsi Roy TV yakiriye umuntu yitwa uku agomba tuyagire muri kino kiganiro cuno munsi. Amazina yanje nitwa Zikwiye ndi munyonzi yitwa Ferdinand asanzwe ari umunyonzi. Murumva yuko neza kino gena cyacu no munsi kizagenda neza kuko azi vyinshi aza kutuyagira. Mbe Ferdinand, tuzi yuko ibarabara difise amategeko arigenga, no kuvuga abantu bose barinyuramo bafise ama permis yo kunyonga, barafise ivyo bigishijwe. Ku mategeko y'ibarabara utahura iki? Mbega yubatse gute ku bantu batazi neza amategeko y'ibarabara ukuntu ameze? Nica ikintu wababwira canke se akurikirana gute? Ni kuvuga muri rusangi amategeko y'ibarabara naye yahameze gute kugira ngo abantu batayubahiriza canke se boba batayazi tubibutse, canke abayirengagiza tubibutse, abatayazi tuyababwire. Murakoze. Amategeko y'ibarabara uko yubatse kujyanye n'ibigibona bigenda bicapse mu mabarabara. Tujya tuntu dushinze hano pancarte tujya twose bijya bicapse ko biba bifise insiguro yavyo. Hariho abantu babageni kwibarabara usanga ari nk'abantu baruguru, hari amabarabara mugara atandukanye kuko sirame nabwo ari kaburimbo ashobore kumenya ko ikintu kigaragaza hajya kujya pancarte ihagaze hajya mu giti, ariko batabitahura no bibwira ubu kugira babimenye zijya pancarte bate ine keshi ziraba ahantu hari amasanganzira. Hariho n'amabarabara amashasha bubatse ubuvuga kuhera za 2005 hariho pancarte ziba zigaragaza imimanuko cyangwa ikorosi. Ariko rero tuvugiye ku banyagihugu bagenda n'amaguru cyangwa n'umunyonzi wese abageze mu mujyi, umunyagihugu imbere yuko yambuka hariho pancarte ibirabana n'utuzempe ari two ijya mu stari iri mu ibanga. Ubanza ukaraba danje iri kujya pancarte igaragaza iki. Kugira nka twebwe nk'iki gihugu cyacu ni turatera imbere birenze kugira ngo pancarte zishobora kuba zokwatsa ngo umenye tukijya yakije n'igiki. Sinzi nk'abakunda gutembera muri ville babonye ajya amatara bari basizeho haza brasserie kugira muri ville hajya kantu kagaragara ka rouge kakoreka ko ushaka gutambuka ubangutse. Rero niyo uravye bijya byanditse nk'ibistati kiravye urashaka gutahura mu mutwe wawe usigura yacu. Rero kajya nubwo atamatara ahari aho uri hose urashaka kuraba imodoka ariko yiha intambwe iriko cyangwa mu gihe ihagaze ukamenya ko ihagaze kugira urengane. Ukabona kurengana naho nyine mu kurengana urinda guca handi ya mistari iri mu ibarabara. Mu gihe ubona ko imodoka ritararengana
ubanza uyiharurire urabe kwirengana hamiriya y'inyuma urabe kwiguha uruhusha ugihita guha uruhusha ireka ibandanye hamwe iri kure nimba ufise kubanguka tera intambwe mugabo ucemwo hahandi kuko niwaca muri wa musitari yakubonye nawe azi amategeko tegezwa gufunguza kugira ngo nawe urengane ko akugonza kukugongeramwo harya ndani baramuhana bisunze amategeko bisunze amategeko y'ibarabara hama tuvuye mu gisagara tukaduga ruguru ruguru naho abashoferi ndiko ndabwira kenshi bene wacu n'abashiki bacu baha baduga ruguru niya mvugo nyene avuga ati twebwe twambere turateye imbere mugabo ntitwashika abandi bashitsi rero kenshi nk'ahantu hari udupankarte ikorosi yuko habonye imbere ko winjira mu ikorosi bisaba kwanza kubanza kugabanya umuvuduko uriko ukagenda buhoro buhoro kuko hariya imbere uba uri kuraje niba uzi kiriko kirazana nayo hashobora kuba ari ku murongo ugasanga imodoka yari yaje yacitse breke nawe uri kuragenda wihuse cyangwa ugasanga uri kuri telefone ubugingo bunamuka kibuka kuza gufata